Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno musi turi genekerezo rya 24 ukwezi no kumunani mwaka wa 2025 nongera kuramutsa cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose, hari abari mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi, hari abari hanze y'igihugu, hari abari za Kenya, Zambia, Uganda, henshi muri Afrika bumve ko turamukije tutibagiye n'abari mu migane itandukanye nka Europe, Asia ndetse na Amerika. Mu mpande zine zigize isi mumve yuko turamukije ndetse tunabahe n'ikaze mwa kino kiganiro. Mu kanya gaheze nemeje kubabwira yuko mu kindi kiganiro musango zo kuba turi kugira ngo tubashe kubaha mu buryo bwiramvuye ibiriko biravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba, aho ubona neza yuko amazi atakiri yandi. Bwana musanguzi ntangwa ndakuramutsa ndaguha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Yes, rakoze cyane bwana journaliste. Nizeye kuri kuragira umunsi Imana mwiza cyane gose ndiko ndabona neza. Reka ndamutse abadukurikirana aho bari hose. Nawe nyine ndizera ko bari kwarangiza umunsi wa dimanche neza, weekend. Yes. Mbere iri prolonge kubera ko no ku munsi wejo hari akaruhuko kubera amatora. Mbere ya byose dutumira abarundi n'abarundi ejo kuzitabira amatora. Ntagire uzosiba akuja kwitorera abashefu de quartier n'abakuru b'imitumba bazomurongora imyaka itanu. Yes, reka ndabaramutse abo turi kumwe tuko turabana mu biganiro byacu kuri B-Info Plus. Nizera yuko kino kiganiro kiza kugira ico kibabwiye nkuko amaze kuvuga ko amazi atari yayandi cyane gose. Mubane natwe rero turabiyegereje kugira ngo muze tubane muri kino kiganiro cyane gose. Bwana musasanguzi nashaka tugire ko mu mujyi w'igisahira urabona yuko hari byinshi tugiye kuvugira mwa kino kiganiro. Bwana musasanguzi ubu tuvugana muri Mwenga Rubumba mu misozi haramiye igisagara Uvira, teritwari ya Uvira. Hari amakuru yizewe dufise yuko izi nyeshamba za M23 zo zamaze kuhambara ibice 100%. Kumbure ndazo ufise byinshi ubiziko barashobora kuba batubwiye amakuru kuri cyangwa baduhenze, bashobora kubitubwira mu buryo buramvuye na cyane kugira ngo abakunzi ba B-Info Plus bamenye situation ko ziba zifashe umwanya ku mwanya. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Reka kwanza mvuge yuko zijya ntakebwa za M23 ari abashenzi. Umushenzi n'umuntu atarabatizwe. None bajya barabatijwe. Abantu bashobora kuba kugaba bitero dimanche. Ntitwovuga ngo nabasabato abandi bari gusenga abasabato baragaba bitero samiti ejo biri mu migwano na dimanche, aho abandi bakirisunya mwinshi baja mu misa nabo ntibagiye baguma bagaba n'abasiramu kwijuma sinabasiramu so karagaciyemo. Bwana journaliste, imbere yuko nduga kuri iyi situation hano muri Rubumba hariho umuco ngomba gutanga gatoya bamba barinda gacishemwo. Hariho umwubahwa kabisa n'umuntu nubaha cyane nawe arabizi, yagize commentaire aranabinyandikira aho yagize ko ngo turiko dushaka kwerekana yuko FDNB FDNB ingabo z'igihugu cy'u Burundi ari gisirikare cha son excellence President Evariste Ndayishimiye. Ngo nka kujya Kagame yafashe FRDC ayigira nako RDF ayigira igisirikare ciwe. Nka kujya Museveni yafashe UPDF ayigira igisirikare ciwe. No kuvuga kujya Joseph Kabila yagize FRDC igisirikare ciwe. Sivyo bivuze ngo FRDC ni igisirikare cha Kongo, si cha Kisekedi niko bayivuga. Si igisirikare cha Kongo, si ni igisirikare cha Kisekedi, ni igisirikare cha Kabila. Iyi RDF ntabwo ari igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, ni igisirikare cha President Kagame. UPDF si igisirikare cha leta ya Uganda, ni igisirikare cha Museveni. Urabona ko Naruto amakuru avuga ko aherutse kugandagura uwari chef d'état major amukoreye mu ndege kubera ko yari yamubereye ibamba
yuko kuko nawe yarakeneye yuko igisirikare ca Kenya kibiciwe ica Ruto KDF ibi ya Ruto ujya mu show d'etat major aramubere bamba kabisa aranka acara mugandagura bivuze ngo na Ruto akeneye ko KDF ibi gisirikare ciwe uwo umuntu acavuga ati rero iyo muvuze ngo abahungu ba Neva bakoze amatika muri Kongo twebwe tuba tubona yuko muri ko mushaka kwerekana ko iyi FDNB ari ya Neva aha ndagomba ndahatangira umuco imbere yo twinjira mu kiganiro yaba n'abandi badukurikirana bahamenyere kuno kuri sivyo iyo tuvuze abahungu ba Neva hegaranje ndi umuhungu wa Neva cyane gose nawe uri umuhungu wa Neva nawe wewe wabitubwira umuhungu wa Neva kuko sinibaza ko hariho iyindi nation ku isi peut-être ngira ngo yo bihari mugabo sinzi ubiza caja muri commentaire afasha bimbwire bavuga umukuru w'igihugu yuko ari Senaka Sebarundi twebwe mu Burundi tuvuga ko ari Sebarundi cyane gose none nimba ari Sebarundi je nk'abandi umurundi sidawe cyane gose ubwo rero nshatse gutanga umuco tubivuga muri yo angle akubera yuko president de la république aba ari Sebarundi si kuvuga ngo yarashoboye kwikwegera ko igisirikare aragiprivatiza nka kujya tubibona ngaho muri bino bihugu bitandukanye byo muri East Africa igisirikare cy'u Burundi FDNB canke FDNB ni igisirikare cigenga c'igihugu c'u Burundi si cy'umuntu ni n'igisirikare wanashaka kirimwo amoko yose hisunzwe amasezerano yarusha hano nibaza ko ndatangiye umuco turashobora kubandanya n'ibi byo muri territoire ya Mwenga ubona journaliste ibitangazamakuru bitandukanye byazindutse biriko biratangaza inkuru yuko hano muri Rubumba no mu misozi ihanamiye igisagara cha Uvira yuko zino nyeshamba za M23 RDF twigwaneho reditabara ko bamaze kuhigarurira cyane gose bakemeza neza yuko Uvira izengurutswe na zino nyeshamba za M23 so ndashaka kuhatangira umuco bwana journaliste kabisa ndahatangira umuco wanashaka ndaza no gutanga preuve iri kiratuma aya majambo asubiye kugaruka gushasha kuko amajambo yaravuzwe maintes fois ubu rero ari karagaruka gushasha so ikintu gihari bwana journaliste ku makuru mfise aremeza yuko ejo samedi le 23 izi nyeshamba za M23 RDF twigwaneho na Red Tabara barashoboye kugaba ibitero toujours hano muri territoire ya Mwenga sivyo ni ibitero bagavye novuga ko bari bavuye aho bita muri Muramvya toujours muri Muramvya na gace bamaze kwigarurira gasanzwe kari hano muri territoire ya Mwenga yes muri groupement ya Bijombo baca rero ni n'amazina ari bizarre aho baca na gace bitwa ngo Canzovu kugira ngo baje kwirundanira aho bita Aramaramara sivyo Aramaramara ucumva ndabivuze mu Kirundi mugabo ni Aramaramara ni Aramaramara mugane badukoresheje terme basi kugira ngo babitahure mugabo cyane kwa mu Kirundi ni Aramaramara sivyo aho bwana journaliste rero kugira ngo baze kwirundanira hano bita muri Aramaramara hama bace bashobora nukuva barindirane uko bavuye mu kitandukanye bashoboye kuja kugaba igitiro hano muri territoire hano muri Rubumba ikintu kwanza ngo bakomenyesha badukurikirana nuko kuva hano muri Rubumba canke Rubumba werekeza mu gisagara ca Uvira centre Uvira hari ibirometero 200 amajana 200 ni kuri deja bari aka 80 km aha ndiko ndavuga
Kamanyola, Katogota. Ego. Za Rugezi nako Katogota ni 70. Za Rugezi yari 4. Ubu bari kuri 200 km. Ego. Mugabo amahumeur bamaze kwambara imisozi yose yanamiye igisagara ca Uvira. Mugabo rero n'inkuru y'imvaho iremeza ko hano muri Rubumba hagifiswe n'aba wazarendo. Nta migwano namba yigeze ibera hano muri Rubumba. Kuko kuva hano muri Muramvya bari basanzwe bari berekeza Rubumba ni trajectoire y'amasaha ari hagati ya 3 n'amasaha 4 bagenda n'amaguru. Uzirikane yuko nta modoka bafite zishobora kwa deplace hano muri Mwenga. Ntazihari, ni mu misozi hagenda nabi. Gusa fact imwe bafise bagenda berekana yuko boba barageze hano muri Rubumba nuko bari bavyita gute, bariko berekeza ku ma operation kuri champ de bataille. Nuko bafashe umupastori umwe wo mu ishengero X barajana ari imbere. Uwo mupastori ishengero ryo riri hano muri Rubumba. Rero berekana aba bagwanye ba M23 n'uyu mupastori bagaca bavuga ngo ni M23 yageze muri Rubumba nayo shwi. Aha ndashaka kugira ikintu mvuze kandi gihambaye cyane bwana journaliste. Aba wazarendo barafise ibice byinshi bya hano muri Mwenga. Niyo babifise. Ntibishobora gukunda yuko izi nyeshamba zoshobora gufata trajectoire y'amasaha 3 zitarahura n'akaje karama n'akaba wazarendo. Pourquoi pas Abarundi nabo bariyo cyane. Urumva? Aha rero ndashatse kumvisha abantu bagiye kuzatamura aya makuru ku bitangazamakuru byo mu Rwanda bagaca baza kutwemeza yuko izi nyeshamba za M23 zamaze kukikuza igisagara ca Uvira. Negative nibacire birarura ntibikunda. Ariko kandi hariho iyindi fact imwe ngomba nkwereke iri kiratuma bakomeje kuririmba yuko iyi misozi hanamiye Uvira yoba yamaze kwambagwa n'aba wazarendo n'inyeshamba za M23. Nako n'inyeshamba za M23 sorry. Bona journaliste ndashaka kwanza ntange ndabibutse yuko izi nyeshamba zaragerageje gushobora kwambara imisozi ihanamiye igisagara ca Uvira. No kuvuga kuzunguruka igisagara ca Uvira ziciye muri territoire ya Warungu. Byaranse. Warabonye ment fois ingene bakubitiwe kubi muri Kaziba. Warabonye ment fois ingene na société civile yo muri Uvira na Warungu batangaje yuko ibiziga by'inyeshamba za RDF na M23 ari byinshi mu mashamba yo ngaha muri Warungu. Basaba yuko umuryango Croix Rouge woza kubafasha kubahamba kuko abene gihugu bobo bararahiye barengwa yuko atanyeshamba nimwe baza guhambisha ukubera ko nta kiza zije kubaronderera. So bivuze ngo rero kuba noneho batanguye kugerageza kuraba ko boca muri territoire ya Mwenga nta gitangaje kirimwe nuko babonye ko muri Warungu byaranse complètement. So iyindi nzira nayo bari biteze yuko yobahira mukanyi sase kwari kwihuza na twigwaneho muri Haut Plateau muri territoire ya Fizi bakamanukana. Ahubwo niyo nzira babona yuko iza gukunda facile naho byaranse. Hano mesha dukurikirana bwana journaliste yuko na Pont Ruzizi ikiraro cha Ruzizi kiduga muri territoire ya Fizi on a détruit ça. Barakimenye nikikirengana. So bivuze ngo rero aba ba M23 bari muri territoire ya Mwenga bategerezwa kugwana ku neza canke ku nabi kuko kuronka sorti si coroshe. Urumva? Kandi no kuronka renfort que ça soit munition que ça soit militaire navyo nyene ntabwo byoroshe. Niyo mpamvu rero bari muri obligation yo kwigwanaho. Umve ngo bari muri obligation yo guprogress
bashike kuri objectif canke batrase inzira inyuma kugira ngo bashobore kuronka soit renfort soit repris. So niyo mpamvu rero kumva ko basuye kandi kuririmba ngo bamaze kwambara Uvira. Kera ho bava ngo Uvira tombe. Ubu rero ko bamaze mu février. Ubu rero bavuga yuko ngo bamaze kugota igisagara ca Uvira nka kumwe bagota igisagara ca Goma. Ariko novuga money ikibaho man. So reka ndakwerekere ikintu gihambaye. Ndakwereka yuko no nibisaka byimbwa noneho byahiye. Hariho audio nakurungikiye ejo bwana journaliste. Imbere yuko ngico ndayivuzeko. Ndagusaba uyivuze gato amasegonde make gusa. Uyivuze ko amasegonde make hama n'abadukurikirana bayumve hamanze kugira ico ndayivuzeko. Kuko nayo nimwe mu bintu byatumye ibitangazamakuru byo mu Rwanda biduza umugara. Ndagusaba uyicishe mu gatoya bayumve. Kwanza tukafika le 20 ya mwezi wa kenda, kama serikali haiamua na wakupenda andiki, mie peke nafungulia adui nje anapita Uvira, abafika huko Kalemi, tuangalie na nyinyi mtafanya hii tu, habajue bieba kwamu. Tukafika le 20 ya mwezi wa kenda, haki ya Mungu wallahi na mwakupenda kuja nitafutia kilima ya Bangwe njo kwenye mimi na kwaka njo kampi yangu iko, tuko naangalia na ule rebele hivi. Le 20 ya mwezi wa kenda ikafika, mwenyiko mu grupe ingine ndio tabitangaze niko mzalendo 100% na enea na siwezi zini hata na mwanamke wa Kinyarwanda. Lakini tukafika le 20 wa mwezi wa kenda, mtu nione hapa watoto wote benyi Mungu adusaidia kama bako mkongo abasome juu M23 na bengine kusoma masumbuko. Tunafika le 20 ya mwezi wa kenda, donc message we partager fasi yote mkongo yote mushi shaka ugeze ngaho bwana journaliste. Nari nshatse bwa mbere abadukurikirana sivyo, abadukurikirana bumve yuko aba wazarendo ba nkoshi mvugo gusegemwa bashavu umvuze gushavura umenga nyene biragabanije basegemwe banukiwe nizi ntambara ziko ziraba muri Kongo sivyo. So rero abakwiragije inkuru yuko Uvira yamaze kuzungurukwa na M23 nabumvise ishavu ry'abawazarendo baca bibaza nikumbure aba bawazarendo bashavujwe nuko izinyeshamba za RDF zamaze kuzunguruka igisagara cha Uvira. Naho c'est pas vrai. Pardon, utarinjira mu makuru y'ingene bawazarendo ivyo bavuze. Ndashaka kubanza ubashiriye mu Kirundi kumbure hari abadukurikirana batumvura igiswahili neza. Ubashiriye mu Kirundi neza ivyo mu wazarendo yashoboye gushikiriza. Yes, nivyo ngomba nce mvuga wanashaka ince ninjira mu idonido gicatumye uyu muwazarendo avuga aya majambo n'agashavu kenshi sivyo. Mwishavu ryinshi uyu muwazarendo yavuze ngo hakagera itariki 20 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka nyene ngo wenyene ubwiwe aca aha inzira inyeshamba za M23 zifate igisagara cha Uvira zinabandanye gushika Karemi sivyo. Ahanini nivyo yagumye ashimangirako. Mu nyuma yagize havuga ati ntivyumvikana ingene izi nyeshamba za M23 zitazi no kugwana atani nguvu zifise zishobora gutuma twebwe abawazarendo tuguma tubayeho nk'abaruberi kubera gusa yakoresheje imvugo ngo kubera imikino ya leta yacu ya Kongo. So kubw'ibyo rero leta ya Kongo itagize ikintu ikora kugira ngo turase cyangwa twirukane izi nyeshamba za M23 Rovent z'ukwezi kw'icenda kabisa. Jewe nyene umuwazarendo ndabahinzira bafata igisagara ca Uvira babandanye na Karemi sivyo. Aha rero nto ngomba guca mpagara bona journaliste sivyo. Franchement parlant uyu muwazarendo umuntu arashobora kumuhereza raison, arashobora kubona kwemeza yuko ibintu yavuze mu by'ukuri afise uruvugiro kubera ko ugiye kuraba buriya zinambara kuva zagatangura nta musi numwe turumva FRDC kuri front en aucun cas sauf que ama opération aérienne ariyo bagenda bayakora gusa. Mugabo kumva ngo bazi ibihano runaka nta n'umusi numwe twumva FRDC gusa birutse batanze inzira voire même na FDNB nta musi numwe turabumva kuri front bagavye ibitero.
ukumva bariko baradefanda Ego. canke baherekeje aba wazarendo sivyo bariko kandi aba FDNB bo nta muntu yobatako imfane kuko bagiye gufasha FRDC Yeah. FRDC zinze amaboko na FDNB itegerezwa kuzinga amaboko sivyo ariko rero tuje kuri kicaba wazarendo Ego. aba wazarendo bariyemeje kugwanira igihugu cyabo aba wazarendo bariyemeje gusesera amaraso igihugu cyabo cyane go ariko gushika ubu Tshisekedi perezida wa Kongo akomeje nabo kubabera inzitizi ati gute rero ntabemerera ko bagaba bitero kuko avuga ngo barindiriye amasezerano nukuvuga ngo amahoro aboneke biciye mu nzira y'amasezerano ntabahereza ibigwanisho c'est vrai yarabarokonesheje nk'abapatriote b'igihugu arabahokonesa mu kubahereza agafashanyo ego karafashe yarabahaye umwambaro arabaha n'utuminisho duke si bose bien sûr mugabo ku bwabo bavuga bati twebwe naduhe favor uburenganzira twigwanire n'izi nyeshamba za M23 atanzitizi n'imwe ihari hariho n'indi naguhaye nuko umwanya wagiye kumbura tuyecishamwo hari undi muwaze ndavuga ati twebwe inzira ya diplomasi ntayo twanse n'inzira y'ibiganiro ntayo twari twanse mugabo umwanya ukomeza kugenda kandi uko batebera muri izo diplomasi zabo n'ibyo biganiro byazo niko umwansi wacu M23 akomeza kudusatira amara nabene uko kuradusatira twebwe ntitwemerewe kumwataka ivyo byari bisanzwe hakomeje rero gukogwa ihonyabwoko ku bakongomani iki nico kiriko gituma rero abawazarendo badundumigwa nico gituma abawazarendo barakara kugeza n'aho bavuga aya majambo bakubwira bati bakomeje gusambanya abamama bacu bashiki bacu bakomeje kwica batoyi bacu n'abapapa bacu none tugume tureza amaboko tubona ko ari abantu batodushobora dusumbye ingufu n'ubushobozi kandi baduteye mu gihugu cyacu badusanze muhira so kubw'ibyo rero hari ibintu bikomeye byaciye bwana journaliste bihinduka ku mirongo y'urugamba sivyo enda kwereke mu gisagara cya Uvira baciye bategura ico bita ville morte mu gisagara cya Uvira ni ukuvuga mardi hirya y'ejo aba wazarendo basabye umwenegihugu wese yaba umukozi wa leta yaba uwikorera utwiwe yaba umwirimizi yaba umumotari abashoferi batandukanye yuko atanumwe agomba kuja ku gikorwa mardi le 26 ville morte muri Uvira ni kwerekana yuko bababajwe n'ibi bintu bariko barakorerwa n'inyeshamba za RDF na M23 mugabo leta ya Kongo ikaba isa nk'itariki irabibona ni mu ntumbero kandi yo gusaba leta ya Kongo gukora ibishoboka kugira ngo barase zino nyeshamba aho ziri hose bazituze mandi majambo biragaragara yuko aba wazarendo bashigikiranye n'uyu muwazarendo yavuze yuko le 20 z'ukwicenda uyu mwaka nka hamwe atakizoba kirakogwa wenyene ubwiwe azokwinjiriza M23 muri gisagara cya Uvira warashaka no gushika ikaremi so bwana journaliste rero mugani wawe vyumye tiko turabona yuko ibintu bigiye guhinduka cyane gose nka hamwe yivire morte mardi yoba nta nkeka na Ciromba zogondozwa cyane gose azobona yuko yaba bene gihugu bo muri Kivu yaba abawazarendo bagumutse bakeneye yuko umwansi wabo abava ku gakanu cyane gusa bana musangozi tukerageje gusesangura iki kintu abawazarendo bavuze mardi proche kugira ngo bakore ico biswe ville morte atakibona kimwe bizoshobora kurangukira muri Uvira mbega les effects bahari n'ingabo z'ubundi zihari ntibazohava babafata nk'abagomba guhungabanya umutekano usange bariko baragerageza kubigiza inyuma hacaba mu bintu vy'imishwano n'imigwano
Yes, urakoze cyane bwana journaliste kuri ico kibazo. Ni kibazo gihambaye mugabo no kumenyesha yuko nta nubwo bizabaye bwa mbere ibikorwa nk'ibi bibaye hano mu gisagara ca Uvira. Ngira ngo uribuka hari mu kwezi kwa kabiri aho bazana umukomanda wa FRDC yari asanzwe arongoye ingabo hano ku ma defense ya Ruvunge za Kamanyora. Abene gihugu bafatanyije n'abawazarendo barakoze ikintu nk'iki mugabo bo bakoze manifestation bayikora kuva mu gatondo gushika 15h yo gusaba nako kwereka president Chirombo yuko uwo mukomanda wa FRDC batamushaka kandi igisabo cabo carumviwe. Nizi manifestation banashaka zahaba hasanzwe hariho ingabo za FRDC hariho n'ingabo za FDNB. So bivuze ngo rero no kuri incuro ndabona tanzitizi nimwe kesa swa kuri FRDC canke kuri FDNB. Ubundi kintu bomenya bwana journaliste nuko aba FRDC bari muri Uvira bahuje ivyumviro n'abene gihugu muri Uvira nabo bakeneye kurasa zino nyeshamba bakeneye kuja ku mafront bahangana n'izinyeshamba kuko ziriko zirabasuzugura ziriko bwana journaliste buriya iyo umuntu agusuzuguye agusanga muri gwe bakagukubitirayo mbere y'abana nibibazo buriya abawazanye ntibarira gusema urabona umuntu avuye maremare mu Rwanda akagusanga muri Kongo akagutabira agakuta imbere y'umugore n'abana bavamo yukaja mu ishamba. So rero ntibarira gusema nukuri bari mu gasuzuguro katagira uko kangana cyane gose. Rero kesa so n'aba FRDC bari hano muri Uvira baramaze kubona yuko nkamwe batokwikura ko zino nyeshamba za M23 na RDF bazokwama bagisuzuguritse bazokwama bakigayitse gushika igihe bazoshobora kubikurako cyane gose. Bana musangozi tumaze igihe kitari gito gihe ni kinini wazarendo barira yuko leta yako gitigiri bahuruja kugira ngo bakore amata akagiye atandukanye ndetse byatse kubacanishamo n'ingabo z'u Burundi sinzi kumvyuka neza na neza twari ahoze tubabwira mu biganiro bigiye bitandukanye ariko kiza nuno munsi Tshisekedi Chirombo Fatibeto nta na rimwe arabiha agaciro ivyo bintu. Abantu benshi adukurikirana bavuga yuko FRDC nawe uyu mugabo Fatibeto nawe yoba bifisemo uruhara mu manyungu kanaka gituma atekatanga access kugira ari wazaniro bashobore kwivuna umwasi. Mbega wewe nk'umusesanguzi nike kintu ubona cyo bagituma uyu mugabo Chirombo atari karabaha uruhusha kugira ngo bashobore kwataka nagirya ubona yuko igisigare ca leta yiwe kiriko kirafasha? Yes, bwana journaliste cyo ni kibazo gihambaye cyane gose ngomba kwishura mu buryo novuga buri diplomatique nanje. Mu bisanzwe intambara iri muri Kongo iriko iragwanwa mu buryo bwinshi cyane gose kama twabivuze. Harimo intambara mu buryo bwa diplomasi, hariho intambara mu buryo bw'ubutasi, hariho intambara mu buryo bw'itangazamakuru ariyo guerre mediatique, hariho n'intambara yo gutirana amasasu sivyo ku mafro. Izi ntambara zose rero Chirombo zimuri ku mutwe. So nka president de la République niwe araba intambara aha inguvu cyane gusumba izindi sivyo. Kuri iwe twagiye tumubona kenshi intambara mu buryo bwa diplomasi ariyo ashiramo inguvu cyane gose kandi amakuru dufise wanashaka n'abasanguzi batandukanye baremeza yuko 90% intambara ya diplomasi amaze kwitsinda sivyo. Ngira ngo nibiganiro byabereye muri Amerika ni Doha urabona yuko bisa niba bigiye kurangira biri asa faveur. Niyo mpamvu rero kuri Chirombo ndashobora kumuha novuga ama pourcentage menshi yuko izi ntambara nawe ubwiwe yifuza ko zihera mugabo zigahera burundu ubutakigaruka muri Kivu nubwo bigoye cyane gose. Twagiye tubona izi ntambara zihera ziko zibera muri Kivu muri Kongo mu museko bwa Kongo zigera mu nyuma y'imyaka runaka zikagaruka zikisubiriza sivyo. So Chirombo rero ibyo ndiko ndamubonamo jewe yifuza ko izi ntambara zihera burundu ubutakigaruka nubwo bigoye cyane gose. So niyo mpamvu kenshi agwanisha diplomasi gusumba
intambara y'amasasu Ego. mu gihe aba wazalendo nabo ibya diplomasi ntubagore bobo bakeneye umuntu ku muntu baminyane nivyo bakeneye kuba boshobora gutahura ibya diplomasi biragoye cyane gose tuzirikane yuko aba wazalendo benshi n'aba eretre abenshi n'aba eretre sinabasirikare wanashaka bo bakubwira bati abapfa bazopfa reka turasane bihere mu gihe cyo mbona bavuga ati nifuza ko intambara zoba hadapfuye benshi aba wazalendo rero nibyo bibababaza kuko hariko hapfa inzirakarengane iyo aba basi hariko hapfa aba wazalendo ari ku mafuro mugabo hariko hapfa inzirakarengane ni ukuvuga iyo aba wazalendo bamereye nabi inyeshamba za RDF zica zija guta ishavu ku bene igihugu mu kubagiriza yuko bose abakongomani ari aba wazalendo abatari aba wazalendo bakabita yuko ari interahamwe sivyo so biravugwa ngo cyane yuko mu by'ukuri Cirombo yoba atifuza ko nawe intambara zihera vuba kumbure kugira ngo swati azoshoboye kubona ikindi kiringo cyo kuyobora Kongo amere nka voilà cyane kumbure ari nabavuga yuko kumbure nawe intambara zifise mu nyungu mu buryo bunaburiya ariko franchement kuvyo turiko turabonesha amaso kuvyo turiko turarabira ku mirongo y'urugamba niki Cirombo arifuza ko intambara zihera burundu hano mu buseruko bwa Kongo cyane gose wavuze yuko Cirombo ariko aragerageza kumara intambara mu buryo bwa diplomasi mu bijanye no gukoresha imbunda byo asa n'uwo ari karabiva inyuma mugabo twarabonye kenshi Cirombo agenda gusaba abasirikare b'ababiriki turumva za Blackwater zose zari zije kugira ngo zishobore kurinda umutekano w'abene igihugu bo muri Kongo mwizi nzira wavuze muri karagomba kurinda mwabene igihugu ngo ntibapfebeshe ariko turi kumva muri za Rucuru na za Ituri mu byari twari babwiye ngena bene igihugu bariko barapfa nega Cirombo iyi diplomasi ni yamara imyaka 5 izohera abantu ariko barapfuga nyene mbega intambara izohera sigaranye banga cyangwa agomba kugira ngo azorongore bakeboroshe reka guhogora numvise ikibazo cyawe reka guhogora mu bisanzwe mu kirundi wacu no tuvuga yuko ibyanse mu mashi tubishira mu migere sivyo je ndahamya yuko Cirombo yaragerageje kwiyekipa mu buryo bwa gisirikare kandi ariko aranagerageza kubaka igisirikare ciwe sivyo ntabwo bizoherera mu majambo gusa ntabwo azohera muri diplomasi ngo mu biganiro gushika ibihe byose n'ivyanka muri buno bw'igoro bwose ariko arakora turamaze kubona ko yamaze gupanga karire mu buryo bwa gisirikare azobarasa azobatutse n'ivyanka yanse kubarasa kugira ngo ntibaze bavuge ngo Cirombo dufate ko bayakoze amabi bafita gute ivyaha bikorerwa by'intambara sivyo yashatse kwereka makungu wamuteye wariwe s'abakongomani nubwo yemeye kuganira na M23 nk'abakongomani mugabo yareretse amakungu n'isi abateye Kongo n'abantu bake bari bazi yuko Rwanda rwo rwateye Kongo ni bake cyane mugabo ku bwa diplomasi za Cirombo bamwe barungika abanyarwanda gutera Kongo nibo bahindukiye kandi gutangaza yuko u Rwanda ariko rwateye Kongo ni kasi ya diplomasi ya Cirombo ibi nivyo ahanini yari akeneye kwerekana yuko amakungu n'abakongomani bamenya kabiri bajya barungitse abanyarwanda buriya nibo Cirombo akeneye kurasisha abanyarwanda nyine sinzi ko bintu rukura bibona niba akeneye ko barasana n'abanyarwanda bajya babarungitse so biragoye kubitahura bona journaliste nk'umuwazarendo twishize mu kibanza cy'abawazarendo biragoye ko botahura iyi mikenyero yose Cirombo ariko arakoresha reka tureke kuja ku bawazarendo dukoreshe twibwanarize ziwacu nivyo ndiko ndavuga sivyo tugiye nka twebwe nk'abasesangutsi ntabwo ushobora kuba wokondana Cirombo ushobora kuba mukondana kuko yarashize umunyacaha aheru sivyo yarerekanye umuntu ateye Kongo grâce ya diplomasi kandi Cirombo turamubona ariko ari ekipa mu buryo bwa gisirikare
agura ibigwanisho bikomakomeye nubwo atari karabikoresha tuko turamubona abigura sinibaza yuko abigura kugira ngo bize kubisharizo bya Kongo sindabyibaza abishire muri bize nuko yiteguye intambara ihambaye cyane rwose ku rundi ruhande n'aba wazarendo ntidushobora kubacira ku iteka ngo bariko bashaka gukoresha amakosa Chirombo oya nibo bari ku mirongo y'urugamba nibo bari mu buce intambara ziko ziraberamwo barabona cyane amakosa ariko arakogwa n'izinyeshamba za RDF barabona ubwicanyi buriko burakorerwa bene wabo barabona mabi ariko arakorerwa abashiki babo na banyina babo niyo mpamvu kuvugana gashavu umuntu abatahura cyane gose umuntu agomba kubatahura kuko n'abantu buntu bambaye umubiri ibiriko birakwereka barabibona kandi bo babona ko namwe boronka uburenganzira n'ibikoresho intambara boyirangiza mugabo bayirangije muri buno buryo irashobora kugaruka undi mwanya Chirombo rero tumuhereza amahirwe turabingene intambara za kuyirangiza ariko bwana Musangozi ntaguciriyemo canke ngo ntagomvye kwanka ivyo uvuze tugeregeje kuraba ino ntambara igira ihwanye umwaka itanguye mu buryo bweruye ko sukuri mu minsi ya mbere twarabonye Chirombo agenda avuga yuko adategerezwa kwicarana n'inyeshamba ku meza y'ibiganiro ahubwo ikiri imbere nuko azozirasa ndetse akanarasa Kigali akamanika idarapo rya Kongo Kigali ivyo bindaza abantu bakana bagiye baravyumva noneho aka video katwendinze none tugeze kuraba kugeza uno munsi Chirombo niwe ari karatakamba kuja mu biganiro tuvyite kunanirwa cyangwa tubiri irihe zina wara journalist cyambe uramubesheye nta Chirombo yasabye ibiganiro ubu umugabo kuravuga ko aragomba kubicisha mu nzira nta Chirombo yigeze asaba ibiganiro okay nyamba atasabye ibiganiro diplomasi nyamba atasabye ibiganiro yarabatsinze baragiye diplomasi n'ibiganiro biratandukanye sivyo kenshi usaba ibiganiro nuwubabona ko ari muri position de faiblesse sivyo wibuke yuko Chirombo yatumwe ko idoha muri Qatar asangayo Kagame atazi ko bahurirayo sivyo aha kandi nitwirengagize imibonano Chirombo yagiye agirana n'abategetsi batandukanye harimwo na perezida wacu ntawuzi ibyo baba ariko baraganira bivuze iki rero kuba Chirombo asa n'uba ariko arahindagurika mu majambo yivugiye si byerekana yuko yatsinzwe sivyo kuba Chirombo atarashe Kigali nkuko yabivuze nibyo si byerekana intege nke za Chirombo wapi ahubwo nanabivuze neza ndanabisubiriyemo Chirombo imbere yo kurasa Kigali yabanje kwanza kwerekana yuko Kigali ariyo yateye Kinshasa sivyo ibi ntabyo bari bazi akibivuga muri campagne electorale avuga ko azurasa Kigali amakungu ntiyarazi ko Kigali ariyo yateye Kongo bashobora kuba bari babizi mu buryo novuga bw'ibanga ariko mu buryo bweruye ntabyo bari bazi bivuze ngo rero uyu munsi Chirombo ashobora kurasa zironyeshamba akaziherekeza gushika Kigali kuko byaramaze kugaragara yuko Kigali ariyo yamuteye sinzi kantu tuhatahurana iza taherekeje bataramwicira bene igihugu yiteguye kuziherekeza babamaze bwana journaliste igihugu ntabwo ari ego ni kinini nkibohera dufata igihugu ntabwo ari umuntu abatabatushi kuri bajya abantu bariko barapfa bisigura nyene umugani wa babandi yuko bafise muko ifo utahuriye intambara muri Kongo bwana journaliste sivyo numere nk'abakongomani ubwabo batazi intambara ndashaka ubyumve numere nk'abakongomani batazi intambara iri kiragwanirwa ku butaka bwabo sivyo iyi ntabwo ari intambara iri kiragwanwa na Kigali Kigali bayigize ipiyo kugira ngo babatize umurindi sivyo ndahamya yuko iyi ntambara iri kiragwanirwa muri Etazini muri Europe hari abantu usanga bicaye kuri table nk'uko je nawe twicaye bari kwidame nitwashira Kigali ngaha nkamu Kigali yo kubitwa turako dusunika Kampala byanse turabiko tuzoshirayo Nairobi mugabo ku rundi ruhande naho hari abandi bavuga bati Kigali nitwaye kubita directement turabona ko Kampala ishobora guca yinjira naho ngaha bikaca biba bibi reka tubembereze Kigali kwanza
turabingene tubigenze ukuntu ukuntu. So iyo ni imikenyuro bona journaliste Intambara. iri kirakogwa ku rwego rwo hejuru umuwazarendo canke wewe na je twicariye ngaha tudashobora gutanga. Niyo mpamvu rero kuvuga ngo Cirombo yarananiwe cira birarura ntibikunda ntashobora kunanirwa Cirombo ari muri position de force cyane gose. Muga ujya mugani abarundi bacanga umugabo yihindukiza mu kirago ntihindukiza mu ijambo nizere ko muri Kongo udakora. No bwana journaliste hagusiba wocererwa. Iyo yose ni imigani dukoresha mu Kirundi. Reka nagushimire cyane bwana Musasangozi twabanye mwa kino kiganiro ndizera yuko washoboye kubwira abantu benshi ibintu byinshi kandi nizere yuko bakomeza kubisangiza abandi kugira ngo babone ukuri kw'ibiriko biraca hirya no hino cyane ku mutekano uyagwa mu biyaga bigari. Bwana Musasangozi nyamba atakindi wongerako kangi ko ndagushimira cyane ku mwanya wabaye muremure. So reka ndagushimire nanje bwana journaliste mugabo nsabe abadukurikirana yuko twohurira muri commentaire. Nico kibanza cagine ko tuganiriramwo tuganire muri kijya kibanza muduhe ivyumviro mutwunganire munatubaze turishura. Nizere yuko kumbure tuzosubira mu biganiro byacu byo ku munsi wejo kuko amasaha ageze kuri. Yes kananye ndabifurize kugira ijoro ryiza no kurangiza weekend nziza. Ku munsi wejo duhurire mu matora y'abashef de quartier cyangwa abashef de commune twese tumeze neza hama tuzobandanya ibikorwa tumeze neza cyane kandi abashime cyane Uwiteka akomeze kubazigama mu banyu ndetse no mu biranyu. Bye bye.